Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse, amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi turayatangurira mu gisata c'amagara y'abantu. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Redwine Baradahana yaraye ashitse ku bitaro vya komine Mpanda, ni mu gihe hariko haravugwa iciza canke umugera virusi yateye mu banyagihugu bo ku mutumba Kibuye n'Akagege na Rugazi, aho rero muri iyo komine ibintu bibandanya kuyangara. Mu magara y'abantu baravuga ko bataramenya iyo virusi iriko irakwiragira canke uwo mugera uriko urakwiragira uriko urarandagatana mu banyagihugu. Aravuga ko mu bantu 35 bamaze kuyandura, abantu 7 nibo bahejeje kumenyekana ko bapfuye kugeza ubu dukora iyi nkuru. Mu bandi bantu arasaba ko rero abanyagihugu ngo ibimenyetso vy'iyo ngwara ari ukugira ubushuhe bwinshi, ukumeneka umutwe, umwanda umukuru uvanze n'amaraso, ngo mu gihe woramuka ubonye bino bimenyetso ni ukwihutira kuja kwa muganga vyihuse kugira ngo abaganga babashe kugukurikirana. Mu vy'ukuri biravugwa ko rero iyi virusi yakwiragiye, bamwe bariko barayita ko ari iciza ca korera, ariko ngo ntago ari korera, ni virusi nshasha, n'ubugwayi bushasha buriko burarandagatana, n'ubwoba bukomeye cane, na cane cane ko n'abaganga bataramenya ivyo arivyo. Ibintu birakomeye cane ngaha mu gihugu c'Uburundi, ubwoba ni bwose, benshi baratekewe n'icoba. Barasaba ubutegetsi, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kugira ico ashikirije, ijambo rihimiriza abanyagihugu kuja kwa muganga mu gihe boramuka babonye bino bimenyetso, kuko ngo hari n'abataramenya ivyo arivyo bashobora no kurembera mu rugo, bigatuma baca bakwiragiza iyo ngwara mu banyagihugu benshi batandukanye, bityo no kubakurikirana mu gihe horamuka habaye igwirirana ry'abo bagwayi bizoca bigorana mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, na cane cane ko nabo batazi iyo ngwara iyo ariyo. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri urafyondako, maze amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Tukiva kuri iyo nkuru ivugwa mu gisata c'amagara y'abantu, reka tuje mu gisata c'ubutunzi. Abanyagihugu batandukanye bo ngaha mu gisagara ca Bujumbura baridogera umwanya muniniya bafata baja ku mabanki ndetse n'ibindi bigega vyo kuziganya nka microfinance. Baravuga ko rero iyo bagiye kuri izo banki bahafata umwanya munini barindiriye kugira ngo bakirwe, bakaba bavuga ko amafaranga yabo baba bariziganyije no kuja kuyafata ngo navyo ari ikindi, ari ukuyatondera ukamara umunsi wose wagiye kuraba ayo mafaranga yawe waciye wiziganya. Aho rero basaba ko vyohinduka canke systeme z'amabanki ngaha mu gihugu c'Uburundi no mu gisagara ca Bujumbura ariho hategerezwa kuba akarorero ko bakora vyihuse, bakorana n'ingoga, ngo bakaba bagomba bategerezwa kubihindura kugira ngo igihugu c'Uburundi gice gitera imbere. Nayo tuvuye muri ico gisata c'ubutunzi tutarakivamwo, umushikiranganji w'ikigega ca leta Dr Alain Ndikumana yaraye ashikirije igitabo inama nshingamateka, igitabo gikubiyemwo ukungene ubutunzi bw'igihugu bushobora guhinyanyurwa no kuduzwa, akavuga ko rero ngo ibisata vyashizwemwo uburyo bwinshi na leta atari
nivyo vyatanze umwimbu mwinshi, aho rero Dogiteri Alain Ndikumana asaba ko impinyanyuro zigomba kuba hama ngo akerekana n'ibigomba gushirwamwo uburyo bwinshi ko arivyo bishobora gutanga umwimbu mwinshi, umwimbu utubutse. Aranavuga ko kandi amazi y'ikiyaga Tanganyika aho ni muri Regideso ngo bagiye kwiga uburyo n'ubuhinga bwo kuyadugana gushika i Gitega, ariko benshi bakaba bavuga ko niba amazi yarabuze mu Nyabugete ngo batazoshobora kuyashikana kuyavana ku Tanganyika ngo bayashikane ngaho i Gitega, bakabona ko Regideso ari uguhenda no kunyonya amafaranga y'ikigega ca leta canke amafaranga ya leta, abazoyarira ubusa iyo mpinyanyuro bakavuga ko batayishitseko, nyamara yaratwaye amafaranga n'uburyo bwinshi, ngo bagiye guha abasuma uburyo bwo kwiyibira amafaranga muri Regideso. Tuvuye kuri ico gisata c'ubutunzi tuje mu gisata ca politike, mu mugambwe MSD uvugirwa na Epitase Nshimirimana aravuga ko ivyo abapolisi bo ku kirimba c'umukuru w'igihugu barya abapolisi bagendanira Ndayishimiye ngo ivyo bakora ari ivyo na Ndayishimiye akora, ni mu gihe baherutse gufatwa biba umunyagihugu muri karitsiye Mirango, umunyagihugu yitwa Gerard Nyandwi, aho bamutwaye imiliyoni 15 zose z'amafaranga y'Uburundi, akavuga ko rero ata disipurine bafise ngo kandi ko ngo leta bakorera ngo yagiye ko ku busuma, ngo Varisito Ndayishimiye yarivye amatora, ngo bityo rero n'ivyo abapolisi bamucungera canke bamugendanira nabo ivyo bakora ni ubusuma, ngo iyo leta yose ya Ndayishimiye ngo bamwe bamwe muri iyo leta ni abasuma, ibikorwa n'abajenero mu gipolisi nka Wakenya na Ndayambaje, ibikorwa n'abajenero mu gisirikari nka General Prime Niyongabo ni ukwiba, ni ukwandura amatongo y'abanyagihugu bakayagabangana hadakurikijwe amategeko, ivyo vyose ngo nivyo ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye ngo bamwe mu bashikiranganji ashirako canke yagena ngo nabo ni abasuma, nabo kwiba itunga ry'igihugu gusa, ubwo rero ivyo abo bapolisi bafashwe bakora biba ngo ni navyo abandi bategetsi bo muri leta bakora, akavuga ngo ico bosaba abajijwe ico bosaba leta yavuze ko ata kintu na kimwe basaba leta y'abasuma, ngo leta yiba n'ubundi ntaco woyisaba ngo igikore, ico bokayisavye ni uguhana abo basuma canke abo bose biba, ariko ni leta yiba abayigize n'abasuma, n'ubundi ntago boca bahana umusuma kandi uwuhana nawe ari umusuma. Kubwa Epitase Nshimirimana akaba asaba abanyagihugu ko bokwijukira canke bohaguruka kugira ngo bashireko ubutegetsi nyabwo, bashireho abategetsi nyabo bazotunganiriza buri mwenegihugu wese, buri umwe wese ngaha mu gihugu batitaye kuba umunyagihugu ava mw'ishaka canke mu mugambwe uyu n'uyu, ubwoko ubu n'ubu, akarere aka n'aka, ngo biraboneka ko rero ibibandanya kugenda bishika ngaha mu gihugu c'Uburundi, aho asaba ko abo bategetsi bokwisubirako ivyo bariko baragira ngaha mu gihugu, bagatunganiriza abenegihugu bose, bagakorera ku neza y'abanyagihugu hafi nka bose. Kubwa Epitase Nshimirimana avuga ko nyine leta iriho na Varisito Ndayishimiye atwaye muri kino gihe nawe yagiyeho ku busuma yivye amatora, uwari watsinze yari Agathon Rwasa umuseneri inyankamugayo. Amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha.
kugira ngo aze aragushikako wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda s'abone, hama uraca uja ngaho iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.